Una. 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 Turabaramukije bakunzi b'ibiganiro vya radio Isanganiro. Igenekezo rya gatanu ruhuhuma abarundi bahimbaza umunsi wahariwe amasezerano y'ubumwe bw'abarundi. Imyaka 31 irarangiye ayo masezerano ateweko umukono. Hari ku italike ya gatanu kwezi kwa kabiri umwaka w'igihumbi n'amajana 1991. Ayo masezerano yaje inyuma y'amagume yabaye mu makomine ya Ntega na Marangara mu buraruko bw'Uburundi. Inyuma y'amasezerano y'ubumwe harasubiye haraba amagume mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana 1993. Igihugu kibandanya mu bihe bitari vyiza gushika ku masezerano y'Arusha. Gushaka ku masezerano y'Arusha yo mu mwaka w'ibihumbi bibiri. Ku nama uno munsi tuvuga ku kunywana kw'abarundi eka mbere abatware n'abatwagwa. Abarundi bagejeje rero intambwe yo kunywana. Hoba hari intambamyi zibangamiye iyo nzira yo kunywana. Hakwiye iki kugira ngo abarundi bashike ku ntambwe yo kunywana koko. Ku nama turi kumwe n'abatumire batatu. Faustin NDIKUMANA uri umuyobozi wa Parsem ishirahamwe rihamagarira abarundi guhindura ingendo. Tubaramukije tonga tubaye ikaze. Murakoze kwa mwadutumiye. Turi kumwe kandi na Rémy Havyarimana aserukira imbere y'amategeko ishirahamwe umwizero bita Lueur d'espoir mu gifaransa. Amahoro neza kaza mu kiganiro. Ndabaramukije n'abariko baradukurikira kandi ndabashimiye kuba mwantumiye. Jean Bosco Harerimana uri umwigisha muri kaminuza ukurikiranira hafi ubutungane bunywanisha. Amahoro kandi sangwe kaze mu kiganiro. Ndabaramukije n'abariko baradukurikira kandi ndabakengurukiye ko mwantumiye. Faustin NDIKUMANA, mbega tuvuze kunywana ku barundi bisigura iki? Kunywana ku barundi novuga ati bwa mbere Uburundi ni igihugu. Igihugu kigirwa n'abanyagihugu batandukanye. Bashobora kuba batandukanye ku rukoba, ku madini, batandukanye ku moko, batandukanye mu bijanye n'ivy'ubutunzi. Ibintu bishobora kuba bitandukanije abantu bagize igihugu kimwe ni vyinshi. Mugabo baravuga bati rero kunywana kwa tuti mbe none ubwo butandukane bwabo Imana ko ari yabusizeho ubwo bari muri ca gihugu babanye gute. Nukuvuga rero novuga tuti sinzi amajambo tukoresha mu Kirundi hariho kunywana tubibonera hamwe abarundi bariko barasoma umukenke ubaboneye bakekuje inkono usanga ari byiza urumva bari hamwe bariko baranywanura ni sembore. Haro n'indi sembore mu Kirundi bashobora kuvuga bati gufatana mu nda no kuvuga yuko abantu bari sohidira afatanye mu nda basangiye ibigoye n'ivyoroshe ngeje gusangira kabisi n'agahiye. Hanyuma hakaba niyo bakoresha ati berekana ni yuko nk'iterambere ariko barashira nk'inguvu hamwe gusenyera ku mugozi umwe. Mbe dusenyera ku mugozi umwe niba dufise igihugu turiko turasenyera ku mugozi umwe. Urabona ni ibintu amajambo hari mu Kirundi ashobora kuvuga gufatana mu nda gusenyera ku mugozi umwe ku gihugu ari bita cohesion nationale mu gifaransa. Nibaza rero yuko ivyo rero bibonekera no kumva ati yuko abantu bumva ko basangiye igihugu nubwo batandukanye. Haro n'abantu usanga ari umushinwa canke umuzungu canke mugabo kuba ati turasangiye igihugu. Aho rero kuva ko musangiye igihugu bari ntambwe nini. Kuvuga ati ca gihugu nashakavuga tuti turumva ko ndetse dufashwe kumwe. Gufatwa kumwe so kuvuga yuko ari ugutunga kumwe cyane kuvuga tuti umusinge nuva mu gifaransa chance ni iki ibintu twifitiye kubure twifitiye amahigo amwe kubishikira mu gihe hagiye regle dije mu gihe hagiye nk'amategeko donc abantu mu burenganzira bwabo barangana mugabo kubera afise impano zitandukanye
ugimberaje imbere y'uwundi mu kubera impano Imana yabihereye canke mu gihugu hanga baga bati ushoboye iki ufise tara muri iki Imana yaguhaye zana dushirire hamwe mukuru wa mugozi umwe ushobora kuba umwarimu mwiza ushobora kuba n'umuhinga hana ushobora kuba n'umukinyi umupira ivyo rimwe tuvuga tuti mu mpano usanga tuti tuje hamwe duhurize hamwe aho rero naho tusanga ari havuga tuti igihugu cacu rero turacumva yuko mu gisangiye aho rero niho yakwezyo ibihagaze kandi rero birafise rero niciza babiza kuko igihugu nto cibashita ko cafashe intumbero kwitwa igihugu burya igihugu irashobora kuba kwizina abantu birirwa baratikwana bagira gute bagwana basubira ugasanga cyo kirasubira inyuma bonaraba nka Somalia uravye ingene vyagenze bamwe bakiyo mbere bagaca biyongora bakagira ngo Somaliland urumva hajya cohesion uko gufatana mu nda kunywana niyo nkingi ya mbere yukubaho kw'ico gihugu ushaka ryaterambere risesuye ibyo twango kuvuduka ntaho wifatira n'ahandi ho ivyo bitahari ni uko haro nk'ibihugu bikora bitankarorero no tankarorero tuvuge nka Singapore urabona kwiba Singapore cyari Zaire muri twari guko biratera imbere ugiyeyo usanga hari abashinwa kuyibona abashinwa hari abazungu hari abavuga population uvuga iyo baba bavuye bamutse mu Buhindi abandi bavuye mu Bushinwa abandi bavuye mu bazungu bose ugasanga birabure mugabo ugasanga bose baranywanye abandi kazara mugabo bakahahurira mugabo icaje uvuga tuti twese turabo muri Singapore ico duhura ko igihugu cacu di Singapore kandi turavyiyumvamo ko ari Singapore cyangwa twumva ko harimo iri Maurice wewe ntuzane nguri kumire cyangwa uragize gute umva bamaze kubaka rero ico gihugu bisha bitangaza ingene ha mu gihugu iwacu ushobora gusanga bijogajoga mugabo nivyo nyine twumva tushike ko mubona gute mu Burundi musi uko kunywana mubona tugeje abarundi uko musanzwe muhamagarira abarundi guhindura ingendo uyu musi bimeze gute jewe ndavye ingene bimeze nisha mu Burundi twatuti mu Burundi byo gufatana mu nda byo kunywana urabona biracafise ingorane uravye ucuraba isinyu bibonera ko igihugu usanga camana impunzi hanze y'igihugu usanga n'ibyo uvuga ngo abadeplace mu gihugu usanga indiane za politike ziguma zibonekeza igihugu usanga bavuga tuti turahejwe canke ntitufise uburenganzira gushikira ibi na biriya vya bintu byerekana kudafatana mu nda watusanga ne bamwe bakitana ngo baranka igihugu ngo nabansi b'igihugu abandi ngo baragikunda uramaze kubibona ko iyo debi ho riba ngo bajya n'abansi abandi bakimva ngo naho bisa abansi bakuvuga ngo nawe ni uri umwasi ukabona neza yuko tutarashikira uko gufatana mu nda iyo kandi bisusanga ari biko birazana ingaruka mu mibano y'abarundi Rémy Havyarimana musanzwe muserukira imbere y'amategeko shira hamwe umwizero riwe d'espoir ikibazo ni cakindi mwe namwe mubanje kutubwira muri make ngira ngo uko kunywana ko mukumva namubibona mu Burundi bifashe gute murakoze ukunywana kw'abarundi kuri jewe nuko abo barundi bose bari mu gihugu kimwe hanyuma bagatahura kumwe kahise kabo si kuvuga ko bategereza kuba bari ico gihe mugabo no kwemera kuko akahise kagenze kabashikanya aho bari kujya rero babivuga mu kirundi neza ngo kahise gategura kazoza baca bafatira rero kuri ibyo by'akahise bagashobora gutegura rero akazoza muri uko gutegura bazoba banywana igihe bavyumva kumwe babona kahise kumwe kuko ako niko gatuma baheraho kugira ngo bubakire kwako kazoza na cane rero hakaba ko umwe wese avyiyumvamwo ko ibiriko biraba biba kugira ngo bimufashe kuja imbere bimufashe kubaho neza na cane adafise ubwoba bw'uko ashobora gupfa canke ashobora kugira ingorane canke afise ubwoba bw'uko adashobora kwivuza waye adashobora kurungika umwana kw'ishure adashobora kuba afise ahaba bijya vyose bikenewe mu buzima aba bifise kandi vyo adashobora kwiha azi kubijejwe ariko arabikora kuneza yiwe kuko ico ni ikintu gikomeye ivyo rero bigaca bituma habaho kubahana kuko uko kubahana kuva muri ibi byuko jewe ico ndiko ndagikora kugira ngo uburenganzira bwanje bugende neza mugabo kandi hariho n'ikindi gice cuko ivyo ntegereza gukora bitegereza guha iteka
ujya wundi turi kumwe muri bwa Burundi kuko akenshi yo mu Burundi turiko turavuga ngo ubumwe bw'abarundi canke kubana neza bakunda guhagarara ku ijambo ryo gukundana dutegerezwa gukundana aha no kumenyesha yuko hari ibihugu bifise abantu bubahana cyane mugabo mu byukuri badakundana gukundana uko twe tuvyumva umenga nuko duhuye ntegerezwa kukuramutsa nka kwifuriza neza nka kubaza amakuru yawe nibindi mugabo ugasanga abantu baba muri mu kizu kimwe gifise aho umwe wese yinjira hanyuma ugasanga niyo muhuriye imbere y'inzu wa mubarira uti mwaramutse agaca kubaza igituma umubajije ntaco mupfana abarundi gane turashika hiyo nawe no mugabo ngira ngo mubwira ko nyene ndavuga kwabo naho batavugana arazi yuko ataza mu nzu yungwa cavuze radio gwihavi buzuriya babana kusinzira arazi ko ataza kumukoma ngo agiye kumusangiwe nukumuramutsa nyine ntabikenewe bakamwubaha gusame ati amategeko canke uburenganzira bwiwe bugeraha ndabwubahiriza uko nshatse kwerekana yuko uko kubahana dushobora gushikamwo gutuma nubaha ujya kabaho naho ntomubarira ko ndamukunda mugabo nkamwubahiriza ubuzima bwiwe ivyo ni ibintu bikomeye cyane ego none muravye natwe abarundi tugezeho uyu munsi kuvyekeye ko kunywana nyene mubona mwebwe umwihwezo wanyu ubu wahe bimeze gute ukunywana guca kuva rero muri kahise navuga bitugoye nyene tubona kumwe kuko mwibuke yuko italike turiko turavuga yitalike zitanu z'ukwezi kwa kabiri z'umwaka wose zagiyeho bivuye muri kahise aha twibutse yuko hari haheze imyaka mikeya nk'imyaka 3 habaye ibibazo bikomeye bimwe bita ngo Ntega Marangara abantu baricanye kandi naho bavuga ngo Ntega Marangara gusa murazi yuko atarayo makomine yonyene yafashwe n'ivyo bibi ariko kandi ivyo ntibyari bibaye ngaho gusa kuko byari bibaye n'imbere yaho kandi n'inyuma yaho amasezerano akijaho byaciye bisubiye ego cyane bica bituma rero abarundi babona bati none byogenda gute abatari bakeya rero ico gihe baragira bati hariho ibintu bitariko biravugwa kandi ari byo bitwishe reka tubishire ku meza ibibazo tubishire ku meza hanyuma tubivugane dutore inyishu yavyo abari barongoye igihugu ico gihe baca bashiraho ivyo bise ngo amakoroke no kuvuga amanama yahuza abantu n'abarongozi babandi mu ntara bakaja ego cyane bakaja hamwe hanyuma umwe wese akavuga ingene yiyumvira inyishu z'ibibazo bari bafise muri ico gihe naho rero nibutse yuko hagiyeho mbere n'umugwi w'igihugu waciye wiga ngo ibibazo iyo bise ngo Commission nationale sociale economique naho rero bace bagira bati rero burya harimo ikibazo cuko bamwe bakumiriwe muri ibi abandi muri bere ya mbega hobaho leta y'ubumwe hanyuma kandi yaciye ibaho mugabo rero niyo leta y'ubumwe rero yakitevye gashiraho niki n'ubu munsi kwari kuvuga rero ngo uravye ico gihe aho twari ugacuraba n'ivyakurikiye ntitwonezegwa gose ngo harabaye intambuko nini cyane kuko ivyo twagomba gukuraho kiriya gihe usanga bamwe bakijodogomba bavuga bati erega bimeze uko turaza kubishikako yego ijambo ni Jean Bosco Harerimana namuza mwigisha muri kaminuza umwihwezo wanyu namubona abarundi bagireje mu kunywana kunywana je nuvuga yuko uravye kahise kacu nivyo turacafise ibibazo ariko nibaza ko turahuza yuko kunywana bishoboka kunywana ko bishoboka kubera turamaze gukura mu nzira bitari bike nibaza ivyo dusigaje gukora n'ivyo bike uravye ibyakozwe erega ugiye muri kahise ka vuba ingene abantu babona ibintu ingene abantu babonana ku butandukane bw'amoko ku butandukane bw'intara ku butandukane bw'imibereho ya sociale turiko turahindura imigenzo buke nta guta kumbura urwarukane go rutabizi cyane kuko kumbure ubu ntibikivugwa gose ariko mu Burundi harigeze ko hari habagerego kandi benshi abantu bakabaho arabakozi b'umuntu ubugerego ibyo rero ubu tubivuga muri kahise ariko babibayemwo barabizi
ababibonye babaye mu bugeregwa hanyuma bakabuvamwo barazi icahindutse carico ivy'intara kumbure navyo ntibivugwa cyane ariko navyo byageze kuba bikomeye bakavuga bati abaha ntiboshobora ibi bishoborwa n'abaha ibyo turiko turivamwo bukebuke aha simvuze ubwoko bw'abatwa ubwoko bw'abatwa yego ubwoko bava ko bukumiriwe muri birabiriya oya kuvuga ko bukumiriwe burakumiriwe muri kahise hoho bwari bukumiriwe na gose iyo muganiriye na bamwe bamwe baravuga ati jewe navuye ku ishuri kubera abatutsi twigana naho tutwigana barankubita bakanyomora abari mu barorera habwo bikabibikino bakumva ko gukubita umuntu umwana kumwiruka ari ibintu bisanzwe no kuvuga urumva twari twigabuye gushika yaho tubona ko hariho bamwe ari abarundi n'abandi atari abarundi batakwiye no kutwegera bategera aho turi rero nkavuga nti kuri izo ntambwe turiko turatera intambwe bukebuke ariko tudashoboye gutorera umuti ibibazo nyamukuru biraje ishinga cyane cyane ugwaruka niho ngira icesozerera kuri ngaha bizotugora kunywana ndavuga cyane cyane nk'uburavye ubuheruka umushikiranganje w'imigenderanire y'ubundi n'andi makungu imbere y'inama nshingamateka ariko arasigura itegeko rijanye n'impapuro z'inzira kububahwa no kuba bari ku mirimo ya leta umushingamateka mubaza ati mbega none kubera iki twese mutabitugiriye aca mwishura ati erega tworeka abarundi bose bavyifuza ati niwiyumvire nk'ubu tworeka abarundi bose bavyifuza bakagenda iburaya atakibabujije atari kugwaruka ngo duhererako ni kuvuga ko hari agahazi tuza kubishikira ngira ngo mushoko kugira ngo ubwo kunywana kugaragare neza muga mugifise ijambo mutubwira ngira ngo akomona nk'akarusho uyu munsi nakahe kuvyo kunywana ko mutubwire umuntu yumva ko mukahise byari bigoye hagati kunywana kwa abatwagwa n'abatwara imice yose muga uyu munsi nta karusho mwe mubona nk'umuhinga muko kunywana kw'abarundi uno munsi akarusho kariko karaza mugabo nako gutsimbatazwa akarusho kahari nuko uno munsi dushobora kwicara ngaha tukabivuga ega kera ntivyanavugwa rero ibi bibazo tukabivuga hanyuma akandi karusho kahari nuko buke turiko turatahura ko hataho tuzoshirana kubera twarabibayemwo kuva twikukiye turabandanya mbere gushika vuba bamwe barahunga baratahuka abandi barahunga ariko ubu buke turatahura yuko umugani wa yandirimbo ko ataho tuzoshirana ko turi bene mugabo umwe ko atagihugu na kimwe cyateye imbere mu gushira imbere bamwe bagasubiza inyuma abandi iyo rero je nkabona ni intambwe igisigaye nuko tuyitahuza tukayitahura abafise ubutegetsi bakavyumva yuko bategezwa gukora ibishoboka byose kugira ngo iki gihugu kiguma ari igihugu erega hari ibihugu vyasambutse kandi kera vyariho hari ibihugu vyasambutse kera vyariho muzokumva ngo Yugoslavia ya kera cari igihugu muzokumva ibihugu nka Somalia ubu kirimwo bitatu Somaliland Puntland Somalia hariho n'ibindi bihugu bifise uduce tuvuga tuti twebwe ntitukirigwanye muramwumva muri Casamance muri Senegal mukumva West Sahara muri Maroc bakavuga ati twebwe mukumva Kabinda muri Angola sinzi ko abarundi basha batahura ico mushaka kuvuga muvyo twari ibihugu vyagiye birasambuka uyu munsi ko turavuga umwe bw'abarundi nuko kunywana nibaza yuko tubitahura yuko atagikozwe ngo tugume turi hamwe birashoboka ko dutatana igihugu kigasambuka ariko mu Burundi turafise ibyo twokubakirako nibaza yuko ico nico mvuga nti twokomeza kugira ngo akagahugu n'ahari gato umuntu wese aharangurira imirimo yumve ko atekaniwe ahaguruka agahagarara yemye akavugira hejuru mu bandi ati jewe ndi umurundi kandi anezerewe kuba ndi umurundi uyu munsi
Rémy Havyarimana mwanutaka kuvuga namwe ngira akarusho mubona ubundi aho tugeze uyu munsi mu kunywana kw'abarundi ngira ngo nawe ngo tubwire akarusho mubona nakahe tuvuga twateye imbere kuri ruhande. Yego cyane mu by'ukuri ibibazo byari hico gihe kuko vyagiye ku meza hari bitari bikeya vyakozwe nari nakivuze icambere nuko abico gihe baciye bagira bati muri leta no mu nzego zitandukanye hakwiye kuba bose kuko bamwe bavuga bati aba barakumiriwe. Hanyuma kuva ico gihe rero mu Burundi twama tugira amaleta wari mwamoko yose ubuhoho n'ubwoko bw'abatwa bari bakumiriwe kugereza vuba cyane narumvise nabo nyene ko banezerewe rwose bagira bati ubuntu bwa mbere muri kahise kw'igihugu abariruhutse ego ariko bateraje imbere ego cyane kandi ciza cyo muri ivyo washaka nuko igihe ikibazo kimaze gutorerwa inyishu bipfuma biba mu buryo kumbure bidashimisha bose ku rugezo rumwe kandi ivyo nibisanzwe mugabo urabona ko haba hariho aho bagira aho umengaga ati nawe no ntidusubira inyuma naho tutokuja imbere gose dupfume tugumye ivyo twashitseko kuva ico gihe rero zaba leta zaba zivuye muri vya biganiro vy'Arusha n'inyuma yaho turabona ko ico carabandanije ico ni cizi ca kabiri niki kibazo kijanye nuko vyaciye vyo biri no mu masezerano y'Arusha aho bavugana bati mu bijanye n'umutekano inzego zikwiriye kujamwo bose ivyo bikurikizwa haba mu gisirikare haba mu gipolisi ugaca usanga rero no muri sena barabikurikirana kugira ngo barabe ko ivyo biriko birakogwa ico ni ciza cyane ugacuza rero hariho naho tuvuga ngo leta ibirimwo bose usanga naho nyene hariho ico novuga akigoro kugushira mu intara nka zose birumvikana ko intara zisumba kumbura igitigiri cy'ubushikiranganje buba buhari ko bose batojamwe mugabo bigapfuma biboneka ko habaye izo nguvu zo kugerageza ko bose bahuriraho ivyo ni ibintu kumbura umengana bito mugabo ntiturashikaho umuntu w'imakamba yosanga abarongozi bose atabava imakamba ngo yumve yuko nawe ari yumva ko aserukiye ego turacari kuri iyo ntambo kumenga hataramwe wanje na jewe siniyumvamo ivyo rero no kuvyubahiriza bakumva yuko ni naho tugeze imbere yuko ibintu bija mu mategeko vyose ku buryo uwari we wese yoza akora bimwe tumwiteze ko bitaraja mu vyanditse kugira ngo bikurikizwe ko iyo ntambuko tuyicako hanyuma ikindi rero ni ikicuko ibibazo bihari bivugwa ico ni ikintu gikuru gose ibibazo bihanze abarundi usanga naho biba bitaratora inyishu igaragara bipfuma bivugwa mu buryo bw'abarundi nyene bitaja hejuru gose mugabo usanga ukuri kuzwe usanga ushaka gufata ingingo abafise aho yohera kuko mu buryo buca nk'ubundi abarundi barafise ingene bize kuvuga ibibazo uko biri hanyuma ugasanga birazwe ico rero ni ikintu kitariho kuko muri ico gihe muri iyo myaka yose haza harabo ubwicanyi n'ibindi wasanga hariho ibintu bizwi n'umugwi umwe akaba ari ngorane mugabo ubundi mugu gasanga ntuzi ico kibazo ko bari yabakizi muduhaye nk'akarorero ivyo nk'ibibazo umuntu bashaka kuvuga uti umunsi biraje habona ku mugaragaro mu myaka yaheze bitavugwa mugabo umunsi mugamutse twateye intambwe ni byinshi gose mu Burundi reka ntanga uburorero bubiri kamwe canke bubiri ikibazo c'igisirikare kushika atari kera gose byaravugwa yuko igisirikare ari c'intara ya Bururi ico nibaza ko uburavye ingene abasirikare binjira mu gisirikare ubu vyugururirwa ku rwego rwa komine bikaja ku rwego rw'intara ubu nkico caratoye umuti nico kimwe n'ikibazo c'ubwoko nyene muri izo nzego haba mu gisirikare canke mu gipolisi urumva nkaho ni bimwe n'abakare ni bamwe bavuga ko bakumiriwe mugabo kandi bakaba badafite naho babivugira canke badashika kubivuga ngo bimenyekane ubu rero urumva ntibikiri ivyo guhishira usanga ubu bivugirwa hera hanyuma bakavuga ati mu ntara ahavuye yaba kandi abahutu naba abatutsi naba
turacaraho naho haba hari ikibazo c'uko bamwe bati mbega none aho ho tuzoharengana ryari mugabo jengira nti niho tugeze uno munsi reka tubanze turengane ibibi vyari kuva ngaha bimaze kugabanuka bariho tuja ku ntambuko ikurikira hari ibitari bikeya rero ariko kandi nkuko wavuze ibyiza n'uburusho tumaze kugira nsukuvuga ko harimwo rero ibita ivyokorwa ariko kandi ngira ngo ngira turaza kubiraba tuza kuraba intambamye ngira ngo zishobora gutuma uko kunywana kutaba nkuko twavyifuza Faustin NDIKUMANA sinzi ko namwe murabona by'ukuri ko uyu munsi hari akarusho mwavuze ibiranga uko kunywana hagati y'abarundi n'ukuntu zifasha uyu munsi muga twateye intambwe hari akarusho ibyo nagira mvuge cyane ico mbona kuvuga ngo akarusho canke niki ikibazo nyamukuru usuba ngo akarusho ni ikibazo nyamukuru nuko ivyo twita akarusho nivyo biba vyanditse nivyo biba vyanditse uko turagiye muri militarisme twandika ama constitution amabwirizwa shingiro mugabo umurundi ntarahinduka umunyepolitiki w'umurundi ntarahinduka ivyanditswe biriho mugabo ntarahinduka neza nico gituma ubona kuva tumaze imyaka 60 mengo ni ibintu biguma bigaruka nico gituma rero abo karusho je ndagasitiwa yuko yego baragenda bakandika ibikaza mugabo ugasanga abantu ntibari ko barumva akamaro kavyo no kugira bavyinjiremwo bibahindure nico kibazo rero ginyamukuru ndiko ntera nshikira muvuga ko kwandikwa biranditswe muga ntibija mu ngiro nkuru noguriyego ukurumva yari karabivuga mugabo jewe ico nshaka kungira ngaruke ko ndabona neza nk'uburavye muri kahise kurundi gushika no musi katuze muri kahise kurundi gushika no musi ukara ibyagiye birashika ugacuraba no ku ntwaro zitandukanye ukabona ko bigumengo bishaha gususa izo ngwane tujamo kandi uburyo bwo gutwara bwitwa ko bwahindutse abantu bahindutse n'ibintu byatsa guhinduka umva ndacunga karero ubona abarundi twikukiye mu 70 ndabisure mu gatoyi makanya mu Burundi bwikukiye mu 62 bwikukiye abarundi bavuga ati ashi intwaro y'ababiri giragiye tugira turuhuke natire niko vyategeza kugira ati tugira turuhuke ngabo ihibambiwe kuko urabona bihuye mu 62 fata nk'imyaka ine ya mbere hari intwaro ya cabe muga ifise ijya igendera kwibwizwa shingiro n'umushikiranganje wa mbere muri iyo myaka ine gusa amareta ahindutse nk'inshuro 8 amareta hari umushikiranganje wa mbere yagandaguwe muri myaka nyene iki gitangure hari igihe Burundi bwamaze umukuru w'igihugu umwami ikirimba bagiteye yahunze umushikiranganje wa mbere atahari hariho ntuzeyi uwo mushikiranganje yamaze Rwanda bwa hariho ibwicanye bwaciye aho ni ku nzego zo hejuru no hasi urumva bwicanye bwarabaye zagusangana yakunze murabizi ni ukuvuga yuko muri iyo myaka ine honyene vyerekanye yuko yakwega ikibiburana mu myaka muri ico gihe umurundi yarumva ko ari umurundi akoma ko ni mu gihugu ciwe akarima agafungura umaze kwicwa uzira ubwoko umaze kwicwa umva haba ari ikibazo umaze kwicwa uzira ubwoko uri umukuru w'igihugu uri umwami bakagutera ku kirimba ugahungana n'umushikiranganje wa mbere umushikiranganje wa mbere yaza micombero na ntari bariko barabana bikako ko babana umwe afata ingingo z'ubundi zibe umva bavyanza kandi aho hari mu myaka ine ya mbere muga nta gahengwe nta karusho kabaye ku munyagihugu hasi cyangwa mwende gihugu hasi we numva neza kwamaze inkuze baramaze kugira hici 66 nawe rwo arabivuga intwaro ya camije mama intwaro ya republika ikibanza guhiga bitwa kwara intwaro ya cami ikabaronira kandi vyarabaye 69 aravuga amakudeta 71 abantu bapfungwa 72 ho ibara ryaraguye mu 73 gushika 76 byari nkaco kimwe ko ibara ryari hirije kugwa byase n'ivyatuye inkege ku 76 intwaro yabagaza ije 76 intwaro yabagaza nayo nyene para imyaka 5 ya mbere ishobora kuba ko yakoze imugabo 80 mu myaka 5 kuri cyane aho bya bindi byaragarutse abantu bashije kuja mu mashuri kwa kundi bakavuga ngo ko bakumiriwe mu 87 n'indwi yaje Ntega Marangara ngo nakubonye ayo vyamaze by'ubunga bw'abarundi barabigira mu 91 mugabo 91 baratera ngaha mu gisagara ca Bujumbura mu 93 haza imigambwe myinshi uravye imigambwe myinshi je ingene kampanye electorale yagenze abantu baciye bagarukana sinzi ko muvyibuka yaho imiripazira ciza kwerekana uko abantu bagifitaniye amashavu bibagiye 93 amatora abaye
umukuru w'igihugu acaraganda ubwicanyi bukwira igihugu cyose impunzi zirasubira ziragaruka yaba déplacer twaratungwa baca baregizista ico gihe uravyumva haraba gouvernement de convention ya nduwayo na ntibantunganya biranka aho vyagiye kwanka rero naho mu gihugu cy'u Burundi igihugu cigeze gusirwa n'amadelegation abiri mu nama ya wundi umukuru w'igihugu afata indege mu gitondo umushikiranganje afata indege bari hariya ntibavugane uyu yagarutse ambara gati nakubonye amatake yaguma bandaye turyambarwa nyine ingira dusubije inyuma muravyibuka ingene twayiruhiyemo ugiye mu ntuze mu 2005 intuze 2005 tumaze kugaruka intuze gatatu ntambara iheze amatora abaye naho nyene ubutegetsi bwacibuza no bwagiye buragira utugwara nyene za politike muri kamuna manda ya mbere mu 2005 gusha mu 2010 harabaye umugambi gutiza ibikiriza yarajabo usanga umugambi utatana nk'ibitangwa n'abarwara byarabujije kwikonsantra ku bintu biteranye mu 2010 muribuka amatora abaye bamwe baciye bayavamo hanze nk'ivya DC ikibiri bagwa muri zuguru wari utwara FNL asubira arahunga kwa kundi nyene bakavangwa be bari ko barahigwa tusira muri vya bindi muri 2015 hoho ivyerekeye twazemanda vyovyo murazi ko byadusubije muri vya bindi nyene abantu barasubira abantu bava bimvira ngo Faustin NDIKUMANA vyose abibona ko vyirabura byose byagenze nabi yabaye nuko bimeze nukwerekana ko ubu harageze ico mvuze kitabaye n'igiki harageze yuko rero imyaka 60 igira ikwire twikukiye tuvuge tuti none ivyo bintu twobisezerera gute burya nico kibazo gikuru umva ayo masezerano none nawe hakarura amasezerano n'umwe bw'abarundi yasinywe sivyo asinywe muga muri uwo mwaka nyene niho baciye batera muri November mu 1993 niho ibara ryagwa sivyo amasezerano yarushwa yarasinywe muga mu nyuma hagumye haba amatake ntavyo mwibuka muri 2001 inama ntiyatewe muri 2003 musaga ntage ntitewe muri ngivyo twasubiye nyene si umva haracabuza akantu rero finaruma kingene twicara bya turiyo kwezi nyene irampas aho naringize ico kintu iyo histoire kwa kuya dere mbere nereke simvuga ngo ndiko ndagabisha mugabo twereke umukuru w'igihugu ahari ko tumwiteze ko vyinshi yuko iyi etape nshasha yoba yitanguye ikadusezerera ibi bintu uko mwavuze ntitwame muri vya inzego zihindutse wamizego zihindutse birira abantu barahunza ubwicanyi iki dufate intumbero uko byerekana yuko Uburundi kuva bucikira gushika no munsi ntibigeze buronka imyaka 10 butekanye ngo buje kwiterambere Faustin mugabo Faustin sinzi ko mu byo mvuze sinzi ko mutubwira kimwe canke bibiri mugira muti aha turabona ko karusho kumwene gihugu akarusho nakavuze yuko araye mukubaho kumwene gihugu ibyo kuko kubera ko kimana ikubwire d'abord tuje kubukene umunyagihugu akiriya gihe bisumbiye ubu yerega ubu turi miliyoni zingahe 12 ga muri swasande twari miliyoni 2 gutyo 2 n'igice umva cyo gituma ubuzima butera bugo none ubu yarko aravuga ati ibihugu vyanyuma bikenze sanga ubundi ariko arabushiramo kandi ho nyine ubanza urabe ngiye kuri ibyo vya ntuze vya konsekara baraba nko 72 yuko umwimbo mu gihugu wasubiye inyuma hagati ya 6 na 10% utavuze abantu resources zimene ba intellectuel bagiye abo twigishije nyene mu 1993 gushika mu 2005 umwimbu w'igihugu wasubiye inyuma 33% kwijana nico gituma rero ubu n'ubuzima butera gusubira inyuma ubwo bukene bwatera buza we kuri university urahade sivyo seho wari uri mu myaka iheze sindakuzi gendera mu university ubu nawe urumva ni ibintu bigenda ubwanwa bwarafutse genda kuvuga ngo bitera tubitera imbere rabi ngene bitera biza urumva no kwerekana twarasamaye imyaka myinshi gusubiranamwe kutumva ko dusangiye igihugu kuko hamaze kugira igihe mu gihugu wicwa uzira icuri utihaye kandi witwa uri umurundi muri bukenga by'amaboro ngaha byahoreye muravye uri umurundi mugabo upfuye uzira ikindi kindata bakwisi kandi uri umurundi uri mu gihugu c'amavuko urahunza igihugu uri umurundi mugabo uziziki canke uri mu déplacer quelque part canke sinzi muguri kuziri ni ibintu rero dukwiye kurengera bikatuvamwo mugifise jambo Faustin ngira ngo tubwe intamba mibona uyu munsi uko kunywana twashaka tudashaka gushika izo intamba miri nkiza ni leadership politique kuko burya abarundi ko baragendana gutya anyu sindibaza yuko bafitaniye ugwanko canke ikintu kimugabo
ingene leadership yegeze ubutegetsi nibwo bwishi kuko bushake buba ari ubwo mu mugambwe umwe canke mu migambi myinshi canke bwa cameje muri hakitwara umwami n'umushikiranganje wa mbere ubona vya bindi nyene harimo egoisme harimo leadership politique itaramera neza nayo nyitegeza kwikebuka kuko ntivyo kumvikana ko tuja muri multiparatisme vya bintu tubibona monoparatisme vya bintu urabibona urabibona urumva kandi none ikintu bita cohesion ifo kurabishaka ko bitandukanya abantu cyo maze kubona ngaha mu Burundi abantu ushake uvuga uti igihugu kize nk'abatutsi gusa cyangwa abahutu gusa ingwa n'icyazi hatanguye indi oya ndiko ndavuga nti y'abantu bagiye ngavuga ngo basangiye iki ubwo nyene hacavuka ikindi kibadiviza none 71 kudi to 71 afere ntungu mburanye uyibona gute ugira bwa ubwoko harajamo n'intara abantu ntibabura ibintu badiviza bakajana mu miryango bamaze kuba bonyene tutizere kuvuga tuti umuntu ingorane ivuye mu nzira hazi yindi ubu harashaka kuzana esezo y'imigambwe gusa utari mu mugambwe ntiwakasita kuri iki none yose yindi bije urumva ushobora karaba ku bwoko bw'akatuti haronegesiza ku bagenzi copinage capitalisme de cope zawe haje muri za Philippines umugwi w'abantu gusa bagenzi kahise bakajange ugasanga ariko barakubira abandi ndongo ibintu cohesion tutatuhera ku vy'uboko naho nyene tweko turabikosora mugabo ntituje nabwo tutize kubona umuntu icamaze canke tukamwumva uva kuri iki hagaca hidiza ikindi ukumva nko mu miryango harabanga ngo batusare ku butegetsi ngo abanyaruguru n'abahimbe no ntibyaguma bivugwa gutitwa abanyango matana rutovu iki no bihora vyaduka ukavyumva cyo ukabona nk'ubusenere na senede tukabona nabo barahanganye urantuka ni ikintu kikwereka yuko ubutegetsi ngene tubukonsoma twabushikiriye hari ingorane ivyo rero ntiturita kubikosora ngo namo gusa no kubikosorera muri Burundu ejo ntihacaduka umunyengozi n'umunyaka yanza nawo ngo bace banga ejo ni ukosora muri Burundu murazaho n'ibihugu naho usanga ari muri ntuze ninde mbega ibica bigacika muri Centrafrique ntibara abakristo n'abamizi babanye neza urabona ingene bicane ubona abakristo n'abamizi nabirabure bakagenda umwe ko uri Yezu nawe nguri Muhammad mukicana mukamara sinzi ko hari ikindi mu ntambamye mubona gihanze uko kunywana kw'abarundi maze cyane ko barundi nuko nyene systema yo ide politique yacizana ubukene buri mu bica bituma bwiyongera bigatuma leadership itaronka bambike bigatuma bwa yakubitaronka ifatira ugasanga rero bwa butunzi bubaye bukeye buri ko petete buraja mu minwe y'abantu bake nubundi abandi benshi ugasanga bari muri bwa bukene na ya cohesion gusa ngira kiragabanuka nuko rero ubutunzi butiyongera na leta utusanga ifise uburyo buke bwo gukora ibikorwa bimwe bimwe yarijejwe iyo udashoboye gukora ibikorwa byose arujije kubera kumbura uburyo buke urumva naho nyene haba ikibazo nibazero yuko izo defuja navuze uravye muri kahise ucubona neza yuko sinovite novuga ko ari debat canke kimugabo ubu hari hakwiye ande bakutu kintu cha cohesion ningene twoyiranforce itubwire ngo cohesion ngo nabuto n'abatutsi gusa bashobora kuba intara dushobora kuba imigambwe nk'imigambwe ireze unyi ishobora kuba amarorigio urumva rero ico kintu cyose kiza kidafata umuntu nk'umurundi nyene umurundi nyamurundi kwitwa umurundi kikaza gishaka gutandukanya abantu shigire habizo principe niyo tubanza kubishaka ego cyane Rémy Havyarimana na muserukira ishira hamwe riwe d'espoir sinzi ko namwe mubona ko hari ivyo babituma uko kuntu abarundi tutanywanye nko mwagiye murabishikiriza tutanywanye nko twavyifuza bitatusanwa neza cyane intambamye mu zihagaze hehe ngira ngo harimo twozimenya byotuma tunywana gusumba abarundi murakoze reka mvuge yuko igihe cyose habaye ibibazo mu Burundi ababa bajejwe ubutegetsi baragerageza nabo kuraba ingene batora inyishu y'ibibazo ariko mvuge yuko ku bwanje hagiye haraba inyishu ku rwego rwa politike abarongoye igihugu canke nabo baba bariko baravugana bagafatira ku bibazo bazanye inyishu za politike ntibabone igice c'ubutunzi kiri novuga gisasira indava ivyo bibazo biba bihari no kuvuga iki uravye neza abagiye baricana canke bapfa ubutegetsi mu Burundi mu vy'ukuri
mu ntango ntingovuga gose ngo bwari ubwoko canke intara nkuko benshi babivuga kuko abambere batuzi umunyepolitike yishwe ubwa mbere sinzi ko ari ubwa mbere mugabo duhere muri kahise ka vuba mu gihe hariko baravuga ibibazo byo kwikukira n'umwami umuganwa Rudoviko rwa Gasore ubushakashatsi bwagizwe bwerekanye yuko ababigize bari abana base wabo no kuvuga papa babo bavukana abegereye abamwegereye ego cyane aha rero ikibazo ushobora kwibaza nico mbega gwa Gasore nabajya bamwishe bapfa ubwoko bapfa intara mugabo ca wumva yuko yari migambwe ibiri igikwiragwanira ubutegetsi yaho rero niho jenshi rumuzi wa mbere yuko mu kurondera ubutegetsi mu buryo mu imigambwe iteguye mu Burundi nukurondera ubutegetsi mugabo cyane cyane ugasanga turondera gushikira ubutegetsi iruhande y'ibi bigize ubutegetsi byose bitagiye nukuvuga umenga abashitse ku butegetsi igihugu rero kiratekanye nta zindi ngora nta bindi bibazo bihanze bari hasi nta bibazo barimo nico gituma usanga hariho umugwi uri ku butegetsi uburi nyuma y'uwo muzingi icaza kuvuga azoba kandi ivyo bihera kera intwaro zagira zibwa abantu bagwanye igihugu hariho amazina atandukanye yagiye avugwa muri kahise ugaca usanga rero ni kibazo kuko uri kuravuga ikintu kitari muri wa mugwi mutoya ni ngorane ni naco gituma kumbura uko Faustin yabivuze bigoye kubona neza gutandukanya uburyo ubwami bwari butwaye igihugu n'igihe hahindutse hakaza republika n'igihe hahindutse hakaza imigambwe myinshi kugenda ngo ubone itandukaniro mu buryo bwo kurongora igihugu riragoye cyane kubona ica muragura ko cyane na Faustin ego cyane ugaca usanga rero ikibazo gica kiba niki nuko muri ico gihe ingorane zose zica ziba abakeya bari hafi y'ubutegetsi baricarana bakavugana ingene bagabura ibibanza byo muri ubwo butegetsi hanyuma bumvikanye ugacumenga nababarimyi baronse inyishu nababadandaza baronse inyishu nababandi bari kwishuri baronse inyishu inyishu wabo zibonetse manye politike bakibaza ko hasi byashitse mu gataruko ugaca usanga rero ikibazo gica kiba cambere nuko bica bizana umugambwe ugiye gutwarira mu mugambwe gusa kandi hagaca haba ariho hatangirwa akazi hagaca hariho haba vya bindi vyose biraba igihugu bica bikorekera ngaho urumva utari muri uwo mugambwe yo nkakazi gutatagiye muri uwo mugambwe na cyane ko bose badashobora gukwiba muri uwo mugambwe kandi ugiye kuruza gusanga nabo bari mu mugambwe nawe nyene ntibashobora kuronka bose kuko ivyo bidahindutse ngo habe ku novuga ubushake bwa politike bw'ushiraho igisata c'abikorera ivyabo kugira ngo umuntu agomba kubaho adandaza gusa mugabo atari mu mugambwe agira amategeko amukingira amenye ko agenda akarangura akabizana agatanga ikori mugabo akadandaza neza abajeje umutekano bakingira ibikorwa vyiwe bakingira ibidandazwa vyiwe bagize iminama z'imigambwe ntarimwe kuko ntajambo we waja kuraba yuko amategeko yose ariko arayakurikiza akabaho mu gisata c'abigenga amategeko amukingira neza ibi bica bituma ibi bintu tubona vyuko abantu n'imigambwe utakimenya umugambwe kanaka ingene utandukanye n'uwundi mugambwe mu vyiyumviro urondera ukabura kuko mu Burundi ntushobora kunsigurira ko umuntu w'umwubaho azi ubwenge gose mu 93 aba ari muri Prona mugabo gaca yimukira muri Frodebu hanyuma muri Frodebu bagaca bamwakira nk'umuntu w'umuhinga gose baca bashikiza imbere hanyuma mu 2003 agaca asanga ivyiyumviro vyiza biri muri CNDD-FDD agaca bo mu CNDD-FDD uca wumva ko mu vyukuraho hari akantu kabuze hari akantu bigenda gute ko mu myaka 12 ahindura gatatu kandi abarundi bakaguma bagira ati ubu ni wagezweho ngira abahinduye ivyiyumviro ngabivana nibihe bivanye n'ibihe byo bari byiza cyane mugabe ikibazo cyane nuko bica biboneka yuko kukubera uwo muntu yaramgize ku rugezo ategerezwa kugenda n'imodoka ya leta ategerezwa kukubaho n'umushahara wa leta
iby'ubudandaji ntavyo yigeze akora kandi ntashobora kubitangura kuze nta handi ashobora kuja kandi ko atari mu mugambwe uri ku butegetsi iyindi migambwe yose ntishobora kumuha akazi mu bisanzwe ariko arondera akazi gicaba rero iyindi ntambara ishobora gutera umwanya wari wo wose yuko usanga rero mu mashuri bishoboka ko abana muri kaminuza canke muri secondaire bashobora gusubiranamwo kuko bose bagomba guhurira mu mugambwe umwe ntibishoboka kuko naho bahurirayo basohotse none wa mugambwe ko ufise ibibanza biharuye bica bigenda gute bakwiza gute naha rero gica kizana inkurikizi yindi yuko ata misi myinshi hera hatabaye guhindagura mu bibanza ugaca usanga umuntu ataramenyera akazi ngo afate ingingo z'igisata jejwe baramuhinduye haje undi mushasha igihe yagira atangure gutumbereza neza ibintu arahinduwe ivyo rero nivyerekana yuko vya bindi hariho ibibazo bitari bimwe bitaricarirwa ngo bitoregwe inyishu kugira ngo habe ugufata umwanzuro w'iyo turiko turaja atari jewe ndabigize mugabo ndabigiriye igihugu ngira ngo tuza kubira mu byo kogwa yego Jean Bosco Havyarimana namwe ngira ngo umwihozo wanyu mubona gute ngira ngo izo ntambamyi zituma tudashika kuri kwa kunywana abarundi bakeneye vy'ukuri intambamyi bagiye bazishikiriza sinzi ko ari cyo mukongerako no kongerako dukeyi intambamyi ya mbere niyo mbega dukoresha iki ububasha tuba dufise ubutegetsi tuba dufise uvuze ububasha canke ubutegetsi si ukuvuga abatubona bakuru cane muri leta ego barimwo ariko umwe wese mu vyo akora mbega ngiye mu komine nakigwa gute ubwo ntiho banza kuraba ikoti nambaye ubwo ntiho banza kuraba imodoka njemwo ubwo ubuje n'ibihinda n'ubuje atambaye ibirato bakigwa kumwe canke banza kuraba ubuje aha rero nshaka kuvuga ingene umuntu yubahirizwa nk'umuntu atubahirizwa uwari we wese ukwangana yubahirizwa mu gateka kiwe uwari we wese ukwangana mu gateka kiwe nk'umuntu batabanje kuraba ivyo hindisha canke ivyo dahindisha uko siko biri urumva iyo ni ntambamyi ya kabiri haricari hagahaze iyindi ntambamyi iyo ni intambamyi ya mbere intambamyi ya kabiri ni yukwitaho imigwi no kwitaya abantu aho nikora canke bafise ubushobozi buke amashatse kuvuga mbega nk'umuntu agendana ubumuga mbega ubumuga butandukanye ubumuga bwo mu mutwe ubumuga bwo gutambuka amaguru amaboko mwarabivuze mu makuru aba banyamwema aba bantu bakumiriwe kera abatwa mbega tubitaho gute kugira ngo uko kuntu baba bameze kandi batabishatse biyumvemwo ko bafise ikibanza mu gihugu biyumvemwo ko bafise ikibanza mu ngingo zifatwa uko nuko gukumira mugira ati hari abantu bagikumiriwe n'uyu munsi ego kandi bigatahurwa gutyo bakagira ikibanza hanyuma icya gatatu no guhumuriza bose kugira intambwe y'ikugerageza ku buryo abantu bahumurizwa bose burya uri gihugu ukaba ufise impunzi haba hari hagahaze no kugerageza ku buryo ata muntu yitwa impunzi tuzohore tuja mu mahanga turaba expatrié uko dufise abanyamahanga bari ngaha baba baje kubera ibyo bashoboye kubera banonose amashuri Burundi ari muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ari muri Australia ase kuri Burundi mugabo atari Mahama atari Nduta atari Kahama agiye mu ndege yakiriwe abaha guhumuriza bose abari ngaha n'abari hanze icakane no kugwiza imigambi y'iterambere tumva ko mwamaze kuja mu byo kugwa ndabifatanya intambamye n'umuti ego ndabona ko umunye uriko uragenda nashatse kubigira gutyo kugwiza imigambi y'iterambere intambamye hari nyamukuru nta kintu kibabaje nk'umuvyeyi avyara umwana akamurera agakura umuvyeyi agashengera abona umwana wiwe atantambwe yateye isumbi y'umuvyeyi wiwe yateye ngandabivuga kuko urabona ubu Rémy yabikiye ko gatoya ariko ntiyabinoganje ubu ubusumbasumbane
hagati y'abatunzi n'abakene buri ko buraba bunini, aho mbere usanga kera iterambere ryaca mu ishuri, umuvyeyi akabwira umwana ati mwana genda ku ishure niwiga ukomeze uzotera imbere. Ubu biriko biraboneka yuko buke buke amashuri meza meza ariko arajamwo abana babifise, amashuri nayo yahovyo hovyo ayo no kwita gutyo atishoboye, ukabona yuko ivyo bintu byahora bituma kera umuntu yiteza imbere, umuvyeyi yabona ati umwana ariko aratera imbere aduga bigabanuka. Ibi rero kubikorera ko gose abantu bakagira icizere yuko bonyene uruvyaro rwabo bari mu ntambwe y'iterambere y'ukwisanzura. Ibi nivyo biheza bigatuma abantu biyumva ko ari abantu bakiyita abarundi, bahagaze hamwe n'umunyamerika, bahagaze hamwe n'umwongereza, bahagaze hamwe n'uwundi wese bati jewe ndi umurundi, bakabivuga bahagaze bemye bumva baremye. Urakoze. Ego turi mu kiganiro ku nama ku isanganiro aho tuko tuvuga ku kunywana kw'abarundi, abatware n'abatwagwa. Imyaka 31 irarangiye rero abarundi bateye umukono ku masezerano y'ubumwe bwabo. Muri studio turi kumwe n'abatumire batatu, Faustin NDIKUMANA umuyobozi wa Parsem ishira hamwe rihamagarira abarundi guhindura ingendo, Rémy Havyarimana aserukira ishira hamwe imbere y'amategeko ishira hamwe ry'umwizero, Lueur d'espoir muri mu Gifaransa, rero na Jean Bosco Harerimana umwigisha muri kaminuza kurikiranira hafi ibijanye n'ubutungane bunywanisha. Murumva yuko intambamye zikihari kubijanye no kumwana kw'abarundi. None mubona mwebwe hokogwa iki uyu munsi kugira ngo tuje muri kwa kunywana kuri abarundi bakeneye uyu munsi inyuma y'imyaka 31 hokogwa iki? Faustin NDIKUMANA. Yego icokogwa burya ibintu nafatira n'ahandi nyene bigenda, turabona ingene ibindi bihugu vyagiye biratera imbere. Uwo mushingere wo kubaka igihugu mu gifatanye mu nda no kunywana bawubaka kugira bubaka inzu murazi kugira fondation sinzi ndabahita mu kirundi umushinge hanyuma inzu uyiduza ukayimpome amakoro ukayimpome hanyuma ukaza kuyisakara neza ukayinogeza kugira imvura ntikunyagire ntigire iki inzu ikabikomeye. Burya rero niyo kweze igihugu niho genda yubaka. Mu bihugu bindi byagiye rateye imbere avuga bati none fondation dufatira kuki nico bitaki nukuvuga ivyo mubona mufise bibahuza vyiza kandi mbwa muti ibi nubwo wewe kwitwa umufrodebo wo kwitwa umusendede FDD wo munyengozi umunyagitega ati iki kintu ibi bintu tuvyemere ko ari vyiza kandi ari nk'ubutunzi dufise ugaca mubiha agaciro. Ivyo rero nahandi ko vyagenda are muwundi navuga ati ibyo nabona yuko nk'ibyo ndabica ku masonga ngene navuga ati abarundi twibwa ko ari igihugu kitashinzwe n'abazungu, ni igihugu cyane ari igihugu kuva kera. Cyo ni ikintu gikomeye cyane kutumva yuko murashaka gushwana n'abantu kutagira cohesion kubera mu 62 umva ngo mwari nk'abakiride ngo bahomeka hasi ibyo abazi histoire barabizi bagana bafata bahomekanga bagira ibintu bidafashe mu guteranya ibihugu bagakata amabi. Mugabo Uburundi n'igihugu camyeho sabazungu bagikeye icyo cyane kandi dusanga dufise ururimi rumwe n'imicimwe turiko turavuze ngo tuzivuza ururimi rumwe nta ninde uvuga ngo ururimi nje naruzanye mu Burundi nindavuga ati je nje naruzanye bwa mbere abavuga ubwa mbere bataravuga ikirundi bavuga iki kucobona ati niyo n'ibindi ricaye dufise. Yuri hanze ukabona abanyagihugu b'igihugu kimwe bariko baravuga nk'igifaransa gusa kugira bumvikane n'urucu bibona basanga muri nko mu bindi bihugu ndabibona ugasanga mwe muri abantu uko muvuga ikirundi ukabona ko ari ikintu gikomeye. Ikindi naco nuko nubwo twarashwanye turamaze gusezerana harama amasezerano y'umugarundi arizo twumvikanye bihari hari akoro darusha ndiga amasezerano y'umugarundi mufa kumiyo charte de limité ducelebre no munsi konzi hari ugwaruka twahite 91 imyaka ingahe 31 umuntu w'imyaka 31 angana gute arakuze ninda zisharte de limité kirimo mbe burya ho nindi bazi ni kirimo akoro darusha byose n'ibintu ni patrimoine kuko n'ibintu byatwasinyiraniye. Hanyuma ikindi nibagiye biguza igihugu abantu babirubona ko barafise les valeurs basigiye abarundi byabo katuti umugana atari umugani ko kwa gasore na president Mirikiro Ntega abantu dushira ku note sibyo tugira he na reference n'abayero baravyemica abo
twese turabemeza numva bijya byumviro byabo hakuza turagera tuvuga ngo Jeremy do frère ngo roterezo gutobe tugiye kwashaka kwa gasore ijya discours none iraduha kanoveri yigisha ugwaruka muramaze kuvya discours twateza kuja twayiyumvira ika centre culturel abantu bakaza kumva kajya kanoveri n'abanyepolitike bakaza bakiga ngabo turagenda hajya tukumviriza twaratugenda orgene murabindi bigo siko bigenda hanyuma na concept ntuze y'ubushinga ntahe bona ubushinga ntahe ni kintu sinzi mu mapepi y'ibihugu vya Afrika bashinga ntahe turabafese mu Burundi ndiko ndavuga nti yo concept no kuvuga yuko igihugu cy'ubundi cabona yuko abantu mu kubana ivyo bita amavalire ibintu by'ubuntu kudahemukiranira agaciro ivyo bushinga ntahe kandi ugiye twarigeze kumva abagira amaroshershe nta kintu simere wasanga cyubatse nk'icabashinga ntahe mu Burundi nyene kimeze urumva rero niyo ni vare hanyuma rero haje kuvuga iyo fondation byo bigize fondation ucugana ati zanko mu kaziduza impomere uduza kugira zikomeze yakwezo ni mucumuze cyo bita bonne gouvernance electorale ni guta amatora tosura guteranya abarundi hanga abantu bavuga ngo we mwatwivye mwagize gute kuko hajya hose hatangura ingorane sinzi ko murabibona mugasha twibwe uwibwe yari yavuze ngo nibwe acagena cyakwemera ubwo butegetsi buhaje ubwo butegetsi nawe buje ngo nje nagutsinze reka ndakunumye none ni gute n'ahandi abarundi rero bosezerana ivyo vyose bongo baragana bakicara katuti inkinga ni gute tutunganya amatora muri transparence hamwe n'ushaka kuvuga ko yibwa urahafatira atawukumiriwe umwe n'umwe anosezero yivugisha ngo naronsa 5 intuze ico kikaba gihe n'imigambwe ro yiyubatse itarondera inyungu ifise vision ico nikindi hambira kabiri ni administration abajeje intwaro nyimba administration tumva yuko sinzi bigeze vuga ati umugambwe ufite cyangwa uri ashobora kwikumirira hari kintu bako kubanga gutandukanya amabanga ya politike n'amabanga y'ubuhinga urumva ivyo bintu bidatandukanijwe urumva hari abantu bashobora kuba bari barakumirwa ko politike hacaje imbere abo bantu b'abanyamugambwe batsinze or mategeko bibabizi ko bihari hari bavugira bati mwebwe mujejwe intwaro muje amabanga ivyo kwerekana amatungo yabo imbere ko bagenda yuko bije n'imbere bagenda babibutsa ati ntimugiye kwiserva murajya amafaranga n'ayabene gihugu we wavuze uti ati ubutunzi buri ko buraba hagati y'abantu bamwe n'abandi yabuna bari uko biciye kugukora cyane mugara abantu ubona yuko avuga ati ngiye mu giti cyarita kugira noneho nce nduzi ibi udashobora kwerekana ujya mu runtu bwibutsa ati erekana amatungo yawe imbere n'inyuma abakwibukije ati aje amafaranga sigwawe ndacaza hanyuma ikindi ni ibyo ushaka kuba tuti bijara n'ico ukora igihe uri ntuzerenze incompatibility nk'ibyo ugasanga ndi mustanteri nshinga hamwe wa masoko yose ni komine ni gwanje intuze ni gwanje urumva uri kurigizayo vya bindi vyuka abantu bashobora kungana kandi wowe none urihaye ukoreje n'igicyare ndihaye exoneration mgawe ntuyironke ndihaye isoko iri soko imyaka n'imyaka mgawe nturironke uronse isoko kame imyaka 5 ufise iki gusumbya abandi nivyo arize bamwe ku rwego yiteze imbere kwa kunywanisha amashavu hagacaza rero bwa butungane hari ubutungane bwa severe bwo kugira ibyo byakera tubivemo bwa n'ubutungane bukingira mbe kwere ko ubutungane budashobora kuba kugira bukingire bose butunganirize bose n'intwari igiye ubutungane bukingira abayivuyeko erega ubutungane bumengo ni justice divenke ko jewe natsinze wewe watsizwe canke ugize gute ncankoresha bwa butungane ngo bu ni nta butungane twogira bwo kingira bugakingira n'abatakiri ku butegetsi canke bukagira bukubahiriza bose n'abanyagihugu reba bakomeye twavuze ya kane abanyagihugu donc antuze société civile donc dynamique abanyagihugu n'abanyagihugu n'abanya amategeko bakamenya amategeko abakingi mbega umunyagihugu arazi itegeko rimukingira mbega umunyagihugu arazi duraziwe zafite uburenganzira mbega umunyagihugu aridegenda mu gushinga imigambi libre entreprise ntibamugora ntibagira iki biza guhereza rero kuri yatwa turi iterambere imwe navuga vision ingene iterambere riboneka ubutunzi kabimana yaduhaye dutera imbere gute uko tumaze gutera imbere bien-être bya bintu byose bice bishimangirwa aho rero iyo ntambwe twanegera avuga iyo nkingi yose bose barayicarira bakayitosora gushika ibinkingi nyene urakoze cyane Faustin NDIKUMANA Rémy Havyarimana namwe hari yakwiye uko guki tumvise ko hari intamba myinshi ariko hari bimaze kuja hari yakwiye uko guki kugira ngo uko kunywana hagati y'abarundi kube ukuri kwamye murakoze hariho ikibazo ca mbere cuko
nari nabivuze imisi yose hagiye haraba ingorane ababa bajejwe igihugu bategerezwa guca bicara kugira ngo barabe ico bokora. Ikibazo rero kihari nuko kenshi wasanga ari inyishu z'umwanya mutoya, inyishu ihuye n'ico kibazo c'uwo mwanya ntihabeho kugishira muri kazoza kakure. Ugasanga ko mbure habaye ingingo zo kukingira canke guhagarika ico novuga kuzimya umuriro gusa, mugabo ntihabe gushira ico kintu muri kazoza kakure, kandi ntihabe no kubishikana novuga muri bose bari mu gihugu kugira ngo bumve kwizo ngingari ziwabo bitume zizobandanya. Ibi rero mu cokorwa kuri ico nuko hobaho imyanya yuko abantu bose bavugana ku bibazo bafise. Ndazi ko nkuko twabivuze muri kiriya gihe ca 1991 hari habaye ivyo bari bashizeho gutyo kugira ngo abantu bavugane ama province abiri canke atatu, gasanga bamaze imisi ibiri canke itatu abarongozi bariko baravugana ku bibazo bihari kugira ngo bace babivuga mugabo kandi bavuge ni ivyo tangwa nk'inyishu y'ivyo bibazo. Ico rero ni ikintu gikomeye gose. Hagiyeho kuvugana ku bijanye n'ibibazo vya politike, hagaca habaho no kubifatanya n'ikibazo c'ubutunzi, ingene abantu babaho kugira ngo hazeho ico novuga ngo ingingo zituma mu vy'ubutunzi umuntu atari mu bisata vya leta agira ikibanza gihagije kandi ashobora gukora neza. Akarorero notanga naka aho turiko turavuga mu 61 62 igihe igihugu cikukira, abantu barimisha isuka. Uno munsi haheze imyaka 60 mu gihugu abantu 94 bivugwa yuko ari abarimyi baracarimisha ryasuka nyene. Uca wibaza umwimbu wo mu 62 niwo mwimbu wo mu 2022. Uca wumva ko nkaho mbega hoko gwiki kugira kandi abantu bagumye biyongera. Ego cyane kugira ngo bariya bakeneye kurima bumvirizwe, hanyuma bavuga ingene bagomba nabo gukora kugira ngo ibi vyuko umuntu wese araba umugambo uri ku butegetsi kugira ngo abone ingene abaho bise nk'ibigabanuka niyo ntambara iveho. Ica kabiri ni ikicuko hakwiriye kubaho rero ibikorwa ico no kwita biriya abantu bashika ko bose. Hariho intambuko ikomeye iri kwirashikwako aho tubona yuko abana bose bariko baraja kw'ishure. Twizere ko bose nyene bazoja kw'ishure biga neza kandi ikibazo nico rero mbega bagiye bose kw'ishure hanyuma amaraporo atangwa gacavuga yuko ubumenyi buriko buragabanuka uca wumva ko ari kibazo mbega agiye kw'ishure nyene uno munsi ugasanga nahaho rishuri ri kw'intebe mu 70 mu 70 mu 80 uno munsi ugasanga abana basigaye bicara hasi urumva ko naho bagiye kw'ishure hari ikibuza naho rero kugira ngo iterambere rihere hariya ku musozi kuko no munsi umenga turiko turashira inguvu ku novuga gute aho ahari komune ahari intara ahari politike igisagara gikuru ca politike n'ic'ubutunzi mugabo ugasanga hari hahasigaye kuko kumwe navuga umenga inyishu zihagarara ku rwego rwa politike gusa ntizije ku rwego rw'ubutunzi icanyuma nuko ivyo byose twaciyemo byo ko abantu baciye mu bibazo byo kwicana n'ibindi byerekana yuko byarasize ibikomere bitakize mu mitima yacu ivyo abahinga barabibona n'ivyigwa byaravyerekanye ugasanga rero uno munsi umuntu yagiye ku rugamba abagenzi biwe benshi bapfuye yaravuyeyo ugaca usanga uno munsi ari ngaho nta na kimwe kigeze gikorwa kugira ngo bamukure mu mutwe muri bimwe yacamo hanyuma bamushire mu mabanga ajejwe no munsi ubu ugasanga niwe ariko arafata ingingo z'abantu kandi ico kintu kitabaye uca wumva yuko hariho agahaze kuko n'igiki kitwereka yuko uwo muntu ingingo afata zitava ku vyamukomerekeje muri kiriya gihe ubundi nawe yarabuza abiwe bose canke benshi ntiyagandaye kuko ico gihe ntivyashoboka uretse no kugandara icabujije adagandara nuko kumbure ntiyanamenye ko bapfuye ntiyanamenye n'umunsi bapfiriyeko niba barapfuye ntazi ko bahamba dufise ibintu byinshi rero mu mutwe
bituma bigoye kuvyubakira katagikozwe kugira ngo naha rero naho nyene mvuga nti hobaho gushaka kwa politike kugira ngo abantu baronke uburyo bwo gusesa ibisebe biri mu mitima yabo hariho uburyo n'ubuhinga bwo kubikora kugira ngo rero haje gukira muri ubwo buryo naho rero nibaza yuko kwemera kakahise kabi kababaje mugabo tukagashira ku meza kugira ngo tugire intambuka bikuje imbere. Jean Bosco Harerimana mwisha muri kaminuza namwe ngira ngo muri mwagaje uca hirya no hino muratubwira ivyo kogwa ariko ngira ngo imisegonda 30 kugira mutubwire ngira ngo ico kwa mace turangiza kiganiro. Murakoze ndabinyarutsa mvuga ibintu bibiri gusa. Ica mbere ni ki Rémy aheje kuvuga ibi bintu vyatubaye ko muri kahise ni ngombwa ko tubikura mu nzira kugira ngo ugwaruka ruriko ruravuka ruriko rurakura dukurire ku kibuga twahejeje gutegura neza. Ica kabiri nukuhangana n'ibibazo nyamukuru biduhanze mu by'ubutunzi mu mibano mu gutunganirizwa kugira ngo ntihagire umuntu abaho adafungura ntihagire yumvire uri mu gihugu ukabona bamwe baja bagwara bakaja kwa muganga nawe ukagwara ugapfira muhira. Iyumvire uri mu gihugu ukabona abana b'ababanyi baja kwishure nawe gwawe bikanka kubarungika. Nimwe nitwo tuntu duto ariko bishobora gukura bikaba mu ntambamye nkuru ibintu bibiri gutunganya kahise ibyo twabimo muri kahise bigahera hanyuma tugahangana n'ingorane nyamukuru zituraba ingorane nyamukuru atari z'abantu ingorane mu by'ubutunzi mu by'imibano mu byo kubaho nogeza ngaho murakoze. Ego nino ngambere ikiganiro ko nama cyo umunsi giciye kirangira aho twariko tuvuga ku kunywana kw'abarundi abatware n'abatwagwa imyaka 31 ikabirangiye abarundi bateye umukono ku masezerano y'ubumwe bw'abarundi. Jean Bosco Harerimana mwisha muri kaminuza makoze kwitaba kiganiro cacu ku nama. Ndakengurukiye nawe ko radukurikirana. Rémy Havyarimana namwe muserukira imbere y'amategeko ishira hamwe Lueur d'Espoir muri mu Gifaransa makoze kwitaba iganiro cacu. Mwakoze kudutumira. Faustin NDIKUMANA usanzwe umuyobozi wa Parsem ishira hamwe rihamagarira abarundi guhindura ingendo nawe mwakoze kwitaba iganiro cacu. Murakoze kwa mwadutumiye neje mudutumiye tuzobitaba. Nkabanda bakengurukiye mwese twari tuteramanye ibiganiro bandanya kuri radio Isanganiro naho ubutaha. Una. Una.